nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahejeje guha umubonano intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Burayi mu bihugu vy'ibiyaga binini bisanzwe bigizwe ahanini n'Uburundi, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo, u Rwanda na Uganda. Iyo ntumwa rero idasanzwe y'ubumwe bwa Burayi yarije kuganira nyakubahwa umushikiranganji wa mbere cane cane ivyerekeye ugufashanya kuri hagati y'ubumwe bwa Burayi n'igihugu c'Uburundi no gufasha impunzi muri bino bihugu vy'ibiyaga binini. Yahereye rero gukeza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kuko ryari irya mbere babonanye agiye muri ayo mabanga, aca arashikiriza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ko mu misi yari amaze hano mu gihugu cacu c'Uburundi yagendeye ikivuko ca Bujumbura kiriko kirasubirwamwo cagurwa mbere gitunganywa no mu buhinga bwa none, aho yakengurutse cane avuga aho ibikorwa bigeze. Ico kivuko ca Bujumbura kikaba kiriko gisanurwa harimwo n'uburyo bw'ubumwe bwa Burayi. Yagarutse kandi kuvyo gufasha izi mpunzi, aho yagendeye ikambi y'abateshejwe izabo iri Musenyi, aho yashimye ukuntu izo mpunzi zisanze, ukuntu zakiriwe, mbere avuga ati turavye umubano uri hagati y'izo mpunzi n'abarundi bwabo birahimbaye kuko biragaragara ko bakiriwe nk'abavukanyi, kuko barafashanya muri vyose. Akaba yakengurutse rero umutima w'abarundi, umutima wagutse wo kwakira bagenzi babo, bene wabo bagana Uburundi bavuye hirya no hino, aho heza bakakirwa kandi bagafatwa neza. Banavuze kandi n'icerekeye impunzi, gufasha impunzi mu gihugu kibanyi, aho mbere yagarutse akanashima yuko ko n'Uburundi n'ubu butarahengeshanya kwakira impunzi zibugana ziva mu gihugu kibanyi, igihugu muzi kigikeneye amahoro n'umutekano. Yashimye rero ko abarundi na leta y'u Burundi bwayo kuri uwo mutima wo gufasha bene wabo. Banagarutse no ku mahoro n'umutekano muri kano karere, aho nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye ingene ubumwe bwa Burayi butahengeshanije gufatana mu mugongo n'Uburundi, kandi ko ari gufashanya kutari ukwa vuba. Ati rero n'ubu uye imiryango ya leta y'u Burundi iruguruye kugira ngo ubwo bumwe no gufashanya bihagume. Yakengurutse kandi utwigoro tw'ubumwe bwa Burayi biciye mbere muri iyo ntumwa idasanzwe mwumva ahanini irabwa na bino bihugu, ukigoro rero bagira kugira ngo haze ituze muri kano karere. Yahagarariye iyo ntumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Burayi yanashimye cane akigoro ka leta y'u Burundi, ati ntikagaragara gusa muri uko kwakira bene wabo, ahubwo karagaragarira no mu kigoro ka leta y'u Burundi kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi. Arashima akigoro kandi akavuga yuko ubumwe bwa Burayi butazohengeshanya gufata mu mugongo ababanyi bipfuza ko akarere gatekana, ababanyi bipfuza ko igihugu kibanyi ca Congo kironka amahoro n'umutekano. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yasoze rero akenguruka amenyesha ko Uburundi ataco tuzokora kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu kibanyi. Ati kuko natwe bw'ibihe nk'ivyo twarabiciyemwo, twarabonye akigoro k'ibindi bihugu. Ati twebwe ibiganiro vyaramaze imyaka 6, atariko amahoro araheza araboneka. Ati vyanaduhimbaye mbere yuko tuja no kuyagarura, gufasha kugarukana n'umutekano inyuma y'akarere k'ibiyaga binini, nk'uko mubizi ko Uburundi bwafashije mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, Centrafrique n'ahandi. Ati rero n'ubu Burundi ntibuzohengeshanya kuko ati umutekano uri ku mubanyi nawe ntiheza ngo uryame nta mutekano uba ufise.
bakaba rero basezeranye babandanya basezeranye ko bazobandanya bafashanya haba muri iyi migenderanire no gufashanya hagati y'igihugu cacu c'Uburundi, haba mbere nuko kugerageza kugarukana ituze n'amahoro mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.